Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatatu itariki 27 z'ukumunani mu 2025. Protesti zigira nyirazo batazira Monsieur Zede yari umwe mu banyarwanda bejejwe na TPR ku vyaha yakekwa ko yagize muri genocide yo mu Rwanda yabaye mu 1994 yankiwe gufubwa mu gisagara ca Orléans mu Bufaransa. Ni kubera iki? Umujyi rwose ufite za symbole nyinshi, abantu benshi bazajya baza bakahakorera pelerinage bijyana no gufobya, kwemera ko imva yuriya muntu iba aho bakorera za pelerinage. Ntabwo dushobora kubyibaza no kubitekereza mu mutwe wacu, ntibishoboka. Abarundi baba muri Zambia barafise impungenge zijanye n'umutekano wabo inyuma yaho muri uku kwezi abarundi batatu bishwe n'abantu bataramenyekana. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Idoni David Vyasene mukanya Prudence Ngiyumva aje gudusomera yavugwa ku isi. Umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli yabwiye abanyapalestine ko kuva mu mujyi wa Gaza ari ibintu bizaba byanze bikunze mu gihe ingabo zitegura kuwigarurira. Ibi bitangajwe mu gihe Perezida Trump yitegura kuyobora inama muri White House igamije kwiga ku cyerekezo cya nyuma y'intambara i Gaza. Inkuru ya Yolande Nero uri Yerusalemu mu ijwi rya Ferenga Kwaye. Mwijoro ibifaru bya Isiraheli byajyanywe mu gace gashya ko mu mujyi wa Gaza. Ababibonye bavuga yuko byasenya amazu binatuma abahatuye bahunga. Ababarirwa mu bihumbi bamaze kuvaho ingabo za Isiraheli zahagabiye ibitero mu byumweru bishize, cyane cyane mu bindi bice by'umujyi aho abanyapalestine bagera kuri miliyoni baba. Uyu munsi abinyujije ku rubuga rwe rwa X, umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli uvuga mu rurimi rw'icyarabu yasabye abantu kujya mu majyepfo ngo kuko ariho hadatuwe kandi ko umuryango wose ujyayo uzabona imfashanyo. Iryo tangazo ryasohotse mbere yuko umukuru wa Amerika ayobora inama mu biro bye yiga ejo hazaza nyuma y'intambara y'i Gaza. Hagati aho umuyobozi w'ishami gishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Loni yamaganye irimburwa ry'ibiti by'imyelayo cyangwa olive trees bibarirwa mu bihumbi byangijwe n'ingabo za Isiraheli mu gace yigaruriye ka West Bank mu mpera z'icyumweru gishize. Volker Turk yavuze ko ibi bikorwa by'abasirikare ba Isiraheli ari urundi rugero rwo gucinyiza no gukenagaza abanyapalestine. Isiraheli yavuze ko yarimbuye ibi biti ishakisha umuntu uregwa guhohotera umunya-Isiraheli wubatse ku butaka bwa West Bank. Loni ivuga ko abanyapalestine barenga 1000 bishwe n'ingabo za Isiraheli n'abanya-Isiraheli bigaruriye ubutaka bwa West Bank kuva intambara muri Gaza yatangira. Imirimbanyi izwi cyane y'umunyakenya ikananenga bikomeye guverinoma yatangaje ku mugaragaro ko iziyamamaza mu matora ya perezida muri 2027. Mu bikorwa byo kwiyamamaza yakoreye ku rubuga nkoranyambaga, Boniface Mwangi yatanze impuruza ko Kenya yugarijwe n'ibyago byo guhinduka leta yananiwe. Bwana Mwangi yarakubiswe atabwa muri yombi inshuro nyinshi ku mpamvu zifitanye isano n'ubuhirimbanyi bwe. Yarekuwe by'agateganyo nyuma yo kuregwa icyaha cyo gutunga intwaro ku buryo butemewe n'amategeko mu myigaragambyo yo mu kwezi kwa gatandatu yapfiriyemo abantu 19. Ahakana ibi birego. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen yahamagaje umudiplomate wo ku rwego rwo hejuru uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Copenhagen. Ni nyuma y'amakuru y'uko abanyamerika batatangajwe amazina bari kugerageza gukora ibikorwa byo kugira ijambo muri Greenland. Itangazamakuru ryo muri Denmark rirasubiramo ibyo rivuga ko byatangajwe n'ubutegetsi ko abanyamerika bagera kuri 3 bafitanye isano na Donald Trump bari gukora ibikorwa by'ibanga kuri ubu butaka bwigenga. Inkuru ya Dani Abahad mu ijwi rya Yvette Kabatese.
Perezida Trump ntiyigeze ahisha icyifuzo cye cyo kwigarurira akarere ka Greenland gaherereye mu gice cya Arctique gakungahaye ku mabuye y'agaciro n'ingufu. Ikigo cy'itangazamakuru cya leta ya Denmark kivuga ko abanyamerika cyahisemo kudatangaza amazina bariho bakora urutonde rw'abatuye mu gace ka Greenland bashigikiye Perezida Trump, ndetse ko bariho bashaka kumenyana n'abanyapolitike n'abacuruzi baho. Imibare y'ibitekerezo byakusanijwe igaragaza ko benshi mu banya Greenland bashigikiye ubwigenge bw'ako gace. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark, Lars-Løkke Rasmussen, yavuze yeruye ko kugerageza kose kwivanga mu mikorere y'ubwami bwa Denmark atari ibyo kwihanganirwa. Aya ni amakuru ya BBC. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Afurika y'Epfo yagereranyije gahunda ya Washington yo kwimura abazungu bo mu bwoko bw'abanyafrikanere nka politiki y'ivangura moko yari izwi nka apartheid muri Afurika y'Epfo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ronald Lamola yabwiye abanyamakuru ko urebye amateka y'iki gihugu gushyira imbere itsinda runaka ry'abantu ukarirutisha andi ari apartheid ya kabiri. Mu kwezi kwa gatanu ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwahaye abanyafrikanere bagera kuri 50 uburenganzira bwo gutura muri Amerika nyuma y'uko bavugiye ko bibasiwe n'ivangura ndetse na jenoside. Afurika y'Epfo yahakanye ibiyivuye inyuma. Ababyeyi b'umwana w'ingimbi muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika batanze ikirego kuri OpenAI, ikigo gitunganya ikoranabuhanga ry'ubwenge bucurano mu kizwi nka ChatGPT, bavuga ko yamushishikarije kwiyahura. Umuryango w'uyu mwana w'imyaka 16 Adam Rain urarega ko ChatGPT yahaye umuhungu amakuru arambuye y'uburyo bwo kwiyahura igashyira inyungu imbere y'umutekano. Uyu muryango kandi uranavuga ko ChatGPT yasabye kumwandikira ubutumwa bwo kwiyahura igahisha ibimenyetso. OpenAI iravuga ko iri gusuzuma iki kirego kandi ko yihanganyishije umuryango wa Rain. Nina. Urakoze Prudence ngiyumva ko aya makuru cyo dushikiriza. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu yavugwa mu Rwanda ariko tuyafatiye Buraya. Igisagara ca Orléans mu Faransa canke umuryango wa Protez Giranyirazo batazira Monsieur Z guhamba wabo muri ico gisagara. Protez Giranyirazo ni muramu w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yaheruka gusandabira Niamey mu gihugu ca Niger itariki 3 z'ukumunani. Zigiranyirazo yaba muri Niger nyuma y'ukwezwa na sentare mpanavyaha yashiriweho u Rwanda TPR mu 2009. Aho ni nyuma y'aho urubanza rw'intango mu 2008 iyo sentare yari yamucira imyaka 20 gifungo yagirizwa ivyaha vya genocide. Ikiziga ca Zigiranyirazo cari cazanywe Orléans akaba ariho umuryango wiwe kugira herekezwe ubwa nyuma. Yamara abategetsi b'ico gisagara banka ko ahahambwa ngo kubera uruhara rwiwe muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda. Yakiye nkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga ari mu Bubiligi. Abategetsi bo mu gisagara ca Orléans mu gihugu c'u Faransa babwiye BBC gaza miryango ko habaye kwihenda mu kwemera ko Protez Giranyirazo ashingwa muri ico gisagara. Mu itangazo ry'uwo muji ryatewe ku mukono na Serge Grouard arongoye ico gisagara ngo kwemera ko uwo mugabo ashingurwa muri ico gisagara ko bari gutamba ku muvyimba bakorewe genocide yo mu Rwanda, imiryango n'abandi bacika cumu ba genocide. Jean Bellard asanzwe ajeje kumesha makuru mu muji wa Orléans avugana na BBC yasubiyamwe mu majambo y'utwaye ico gisagara aho yemeje ko hari hitezwe abashika 400 bavuye mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Kuri uno wa kane bari kuza kunamira uyahoze ari muramu wa President Juvenal Habyarimana yahoze arongoye igihugu c'u Rwanda gushika itariki 6 z'ukwezi kwa kane 1994, ariko agusandabira mu gihugu ca Niger. Ngo icagaragara ngo nuko hashobora kuba gutana mu mitwe hagati y'abaje gupfuba n'abiyamiza ifuba giwe muri ico gisagara. Ngo naho abajeje umutekano bari magabo, ngo icibonekeza nuko n'abasanzwe ba muri ico gisagara gituwe n'ababa 118 batari bashigikiye iryo pfubwa. Abarongo muji babandanje batubwira ko bituwe n'amashiramwe atari make y'abacika cumu ya genocide yo mu Rwanda n'ayandi yo kw'isi yasaba ko uwo mugabo batazira Z atohirahira ashingurwe muri ico gisagara kuko ari mu bafashe ya mbere muri genocide yahitanye batutsi mu Rwanda. Ico gisagara ca Orléans cace cihutira gukora amatohoza gisanga koko kuwo mugabo ntafise umuryango muri ico gisagara adashobora kuhahambwa kuko bigaragara ko imyaka 20 yari yaciriwe yagezwa genocide yo mu Rwanda mu 2008 naho yari yejejwe uruhara rwiwe muri genocide rugaragara. Ngo kandi byotuma ico gisagara co bikirimbiro ry'abantu baje kunamira uwagizwe icaha gisumba ibindi.
ibyo baba byonona isura y'ico gisagara. Mu nyandiko ishimitse iciye mu butumwa bugufi, Julien Bella avuga ico gisagara yabwiye BBC ko naho umubiri wa Zigiranyirazo uruhukiye muri ico gisagara batorota bemera ko hashingurwa, ngo ingingo ni ntabanduka, ngo abiwe ngo nibiyumvira ahandi yoshingurwa. Iyo ngingo y'igisagara ca Orléans yakurikiwe n'iya Eklezia Gatolika y'ico gisagara yo kubuza imisa yo gusabira irya nyuma Zigiranyirazo yari kubera ku isengero ryitiriwe Umweranda Paterne, aho Musenyeri Jacques Blacard arongoye iyo diocese yavuze ko bafashe iyo ngingo kubera Zigiranyirazo atigeze yihana canke yicuze ivyo yakoze. Buruseli mu Birigi, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Twashatse rero kumenya mwidonidi catumye abahagarariye inyungu z'abacitse ku icumu basanga ko Zigiranyirazo atoshingurwa i Orléans. Chamvugana na Dafroze Gauthier ari mu bashinze ishirahamwe rya Collectif des Partis Civils pour le Rwanda gishinze gukurikirana mu butungane abakekwa ko ivyaha vya genocide yo mu Rwanda baba mu Faransa. Ntidushaka ko umuntu nkuriya mwabonye ukuntu bakoze publicité ukuntu azaza guhambwa hariya bavuga yuko hazaza n'abantu benshi ntabwo dushaka yuko imva ye iba ahantu baza gukorera pelerinage. Ko none Protezi Zigiranyirazo yaraciye mu butungane rwa TPI sentare mpanavyaha mpuzamakungu yashiriyeho u Rwanda, iyo sentare ikaba yaramwejeje. Nihe ntambamye mufise kuba yohambanwa iteka n'umuryango wiwe? Ntabwo uriya muntu ari umwere, habaye ibibazo bijyanye n'urukiko aguma hariya muri TPI, buri gihugu kimwakira. Ubufaransa aho umuryango we wose uri bwanga kumwakira akiri muzima, none amaze gupfa baramwakiriye. Bivuga iki? Icyo kibazo nuba ari Ubufaransa ahubwo bwanagisubiza, ariko umukuru w'umujyi wa Orléans yagishubije. Twamubwiye twebwe icyo tubitekerezaho, twebwe sosiyete sivile twabonye yisubiyeho, twumvaga nta kintu na kimwe yarazi kuri uriya muntu uzaza guhambwa hariya. Kwankigwa gushingurwa i Orléans aho umuryango wiwe uri wari washimye kumushingura, mbona atari kwima uburenganzira bw'umuryango wa Protezi Zigiranyirazo atahuhuriye n'ivyaha umuhisi yakoze. Oya, iyi ni iyindi ngingo, twebwe ntabwo ari cyo tugamije. Umuryango we n'umuryango we harimo abantu batinjiye muri ibyo byaha, ibyo ngibyo turabyemeranyaho rwose. Ariko muri iri ririmbi rya Orléans ndetse n'umujyi rwose ufite za symbole nyinshi, ni ukuvuga yuko abantu benshi bazajya baza bakahakorera pelerinage, cyane cyane bariya ari abakekwaho ibyaha ari n'ababikoze. Icyo kintu ntitugishaka kuko bijyana no gufobya, kwemera ko imva y'uriya muntu iba aho bakorera za pelerinage. Ntabwo dushobora kubyibaza no kubitekereza mu mutwe wacu ngo wumve ntibishoboka. None Madame Dafroze Gauthier, mwifuza ko umuhisi ashingurwa he, ko muri mu bamagana ko ashingurwa i Orléans aho umuryango we washimye kumushingura? Umuryango wese ko ari umuryango we kandi akaba ariho batuye, nibyo koko ntahandi kumuzana hariya birumvikana. Twebwe icyo tugamije muri sosiyete sivile n'abandi bantu benshi ni ikintu uwo muntu yari cyo. Icyo yari cyo rero ntabwo akwiye kuza muri ririya rimbi rya Orléans. Iyo bamushyingura se muri Niger bakajya kumusurayo, ko Niger yari yaramwakiriye. Twebwe icyo kibazo cyo kuvuga ngo bamuzanye kuko ari umuryango, ntabwo twebwe ari cyo tugamije. Ntacyo ngayo umuryango we mu by'ukuri. Umuryango aba ari umuryango, afite abana, afite umuryango, afite inshuti. Ibyo birumvikana ko bashaka kumuzana kugira ngo abe hafi. Twebwe icyo tugamije ni symbole y'uwo muntu witwa Z, icyo yari cyo, ko yitwaye mbere ya 1994, uko yari mu bateguye jenoside. Ibyo byose ntabwo ubona ukuntu Ubufaransa bwanze kumwakira, noneho bwamwakira nyuma. Batubwire oya, icyo ari cyo ni symbole kuri twebwe. Ndiyaho nenga n'Abafaransa n'abashobora kwemera ibintu nk'ibyo bazi umuntu icyo yari cyo. Uwo yari Dafroze Gauthier aho mwishirahamwe rya Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Twariko turavugana, twagerageje no kuvugana nabo mu muryango wa Protezi Zigiranyirazo, batubwira mu butumwa bugufi ko ikibazo bagishikirije mu minwe y'ababunganira mu mategeko
mu gihe bariko barategekanya kunguruza iyo ngingo bakazogira ico bashikiriza hanyuma. Ni saa 11:44 muri studio za BBC London, saa 12:44 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tubandanyirize ku mugabane wa Afrika. Abarundi baba muri Zambia barimwo impunzi barafise amakenga ajanye n'umutekano wabo inyuma yaho muri uku kwezi k'umunani abarundi 3 bishwe n'abantu bataramenyekana. Muri abo harimo witwa Dieudonné Nduwantare yahoze ari colonel mu gipolisi cy'u Burundi. Mu kanya gaheze navuganye na Donatien Sananikiye aserukira abarundi batuye muri Zambia. Natangwe ndamubaza ikiri nyuma y'ubwicanyi bwibasira abarundi bwibonekeza muri ico gihugu. Ikiri nyuma yavyo ntiturakimenya neza kuko bisa nk'uko ari impfu z'abantu bazikora ariko atari umugwi w'abantu bitegura. Urumva rero ntitwomenya ikiri nyuma yavyo, twaragerageje kubaza mugabo nta nyinshi twaronka. None hoba hari ubwoba mu barundi baba muri Zambia kuko amakuru adushikira biravuga ko mu ndwi imwe gusa hari abarundi 3 bishwe. Mbega ntabwo bari mu bandi barundi baba muri gihugu ca Zambia? Mubona ari ibintu bisanzwe? Si ikintu gisanzwe kandi ubwoba buriho nta ahantu hose kugira ubwoba kuko ni ibintu bidasanzwe. Urumva rero abantu benshi ubu barafite ubwoba bakivuga ati yuko bimushikira umunsi birashobora kunshikira nanjye ejo. Nuko bimeze. Ubwo bwicanyi bwibasira abantu bava mu gihugu kimwe, inzego zitandukanye za Zambia hari ico babafasha kugira bikumirwe? Gushika ubu ntaco turabona baradufasha mugabo bavuga ati hari cari kare uko urabona n'indwi imwe gusa bibaye mu ndwi imwe kandi nabo bavuga ko ariko bagerageza bagira iperereza kugira ngo bamenye ikibitera n'ibiki kuko bigirwa n'abantu usanga ari umuntu umwe ari umugwi w'abantu bikora. Gushika ubu ntaco baratubwira abajejwe umutekano muri Zambia ariko bavuga ko ariko baragerageza kugira amatohoza kugira bamenye imvo n'imvano y'izo mpfu. Ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu ca Zambia iyo bishitse nk'uko umuntu akomoka mu gihugu baserukira, iyo bishitse ni igiki babafasha canke baramenyeshwa izo mpfu? Yego baramenyeshwa izo mpfu ariko ico bafasha ndibaza ko atabubasha bafise bwo gufasha ahubwo ndibaza ko nabo bitura inzego nyene za leta zijejwe umutekano. Izo mpfu arabimenyeshwa kuko naje ari jewe nama nabibamenyesheje kandi nabibamenyesheje. Oya Donatien Sananikiye aserukira abarundi baba muri Zambia. Muradutunga kuri uwo murongo wa telefone utarumeze neza. Ubu ni umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Ay'imikino nyahere mu irushanwa rya CHAN. Imikino ya kimwe cya kabiri yarayikinwe Madagascar na Maroc nizo zatsindiye kuzakina umukino wa nyuma final. Madagascar yarayisezereye Sudan itsinze igitego kimwe ku busa. Madagascar bakinagara abakinnyi 10 kubera ikarita y'umutuku ikipe yabonye ku munota 79 yashoboye kubona igitego ku munota w'116 w'umukino wamaze iminota 120. Nyuma yaho iminota 90 irangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Ni mu gihe ikipe ya Maroc yo yasezereye Senegal itsinze kuri za penalty. Amakipe yombi yarangije iminota 90 anganya kimwe kuri kimwe. Iminota 30 y'inyongera nayo ntiyagira icyo ihindura. Maroc iza gutsinda penalty 5-3 za Senegal. Kuwa gatanu hazakinwa umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, naho ku cyumweru rwambikane ku mukino wa nyuma Madagascar na Maroc zimanuka mu kibuga cya Kasarani Nairobi muri Kenya. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, ikipe ya Wolverhampton yanze amapaundi miliyoni 55 za Newcastle ishakisha hasi hejuru rutayizamu Jørgen Strand Larsen. Uyu yaraye atsinze ibitego 2 muri 3 kuri 2 Wolverhampton yakubise West Ham
mu mikino y'ijonjora ry'igikombe cya Carabao. n'ubwa kabiri Newcastle ikandiraho bikanga, kuko ubwa mbere yari yatwaye umufungo wa miliyoni 50 z'amapaundi, Wolverhampton izitera ishoti. Newcastle irashaka rutahizamu byihutirwa nyuma yo kugomerwa na rutahizamu wayo Alexander Isaac, kugeza ubu ushaka kuva muri iyo kipe akerekeza muri Liverpool. Gusa Wolverhampton nayo bisa nkaho idashaka kwikuraho uyu rutahizamu wayo, mu gihe ibona ko byayigora kubona undi ku isoko, kuko hasigaye iminsi mike yigura n'igurisha. Isoko ry'abakinnyi rizafunga tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Soreze muri tenisi, umukinnyi uyoboye isi ya tenisi umutaliyani Yannick Sinner yanyagiye Vitico Priva 7-3 ku mwuka mu mukino we wa mbere w'irushanwa rya US Open. Sinner ni nawe ufite ikamba rya US Open, yatsinze uyu munyarepublika ya Czech uri ku mwanya wa 89 ku isi ku manota 6-1, 6-1 na 6-2. Sinner amaze gutsinda imikino 22 ikurikiranye y'amarushanwa akomeye muri tennis. Mu mwaka umwe amaze kwegukana ibikombe 3-4 by'amarushanwa akomeye. Nyuma yo kwegukana US Open umwaka ushize, yahise atwara Australia Open mu kwezi kwa mbere, yikuza Wimbledon mu kwezi gushize. Icyamucitse ni French Open cyatwawe na Carlos Alcaraz mu kwezi kwa 6. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. urakoze Yves Bucyana. ubu naho tubahonje kuri Runana Rw'ejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa kane twabateguriye ngo iki ngwino zimpe neza ngo sori wabona udahakanye, umva ntawe twika inzu ngo ahishe umwotsi rwose. Ngwino. ni ukuri ntabwo numva icyo ushaka kuvuga sori. Yaraye se? Ego mana yanjye ndetse. Ariko mana rero rwose nzakugenze. Mbese urashaka kumpishira iki koko kandi ari ibintu byigaragaza? Ni 12:45 kuri BBC. Mu kiganiro c'abagore uyu munsi tuje i Bujumbura mu Burundi. Si muri ico gihugu gusa, no mu bindi bihugu si henshi usanga abagore banyonga imodoka ya taxi. Ariko uretse ko ari umwigisha Francine Nduwayo avuye kwigisha, aca yitana imodoka agakora akazi ka taxi. Ingene yagiye muri uwo mwuga n'ingaruka zawo mu buzima bwa misi yose, tubibaza umumenyesha makuru Patrick Waso yabiyagiye. Mu gihe havugwa ivy'ubuzima buguma buzimba bivuye ku mpamvu zitandukanye, kwibeshaho no kubeshaho umuryango ntivyoroshe. Mu kugerageza kubishikako, hari abagore basigaye bakora imyuga aho hambere yabonwa nk'iy'abagabo. Abo ni nka Francine Nduwayo. Uretse ko uwo mugore areze umwana wenyene, asanzwe afise akazi k'ubwigisha. Iyo akavuye ko aca ahitana imodoka akaja guca amafaranga mu gutwara abantu nka taxi. Ni abagore marugwa bakora ako kazi mu gisagara ca Bujumbura, mbere no mu Burundi muri rusange. Francine Nduwayo atangura atwidondorako. Nize tourisme, hanyuma nsanga sinabikunze, cangira ama formation yo kwigisha. Numva ndi meze neza. Akaba afise umwana, akaba afise ubuzi bubiri bwo kwigisha n'ubwo kunguza abantu n'ibintu. Akazi imbere ya kandi nako kwigisha. Ako kandi ku taximan niko nkora, mpejeje ako kwigisha no kwa 6 nkaba ndabikora. Kuki wahisemo akazi ko kwigisha ga Francine Nduwayo? Nahisemo ako kazi ko kwigisha ko ndakunda gutanga ubumenyi, nkaba nkunda abana, usanga yanjoheye. Rero mugi uvuye kwigisha ntutahurushe ga Francine? Mpejeje kwigisha ndaruha, kuruha n'ibibura, mugabo nkaba nzi intumbero nshaka. Nkuko navuze ko nirerana umwana, ntegeza gukora nako kandi kazi. Mu gihe uheje kwigisha abanyeshuri bawe ntutahurushe, ugaheza ugakora gute, ukabandanya gute akazi ko gutwara abantu? Mpejeje kwigisha ndaruha, mugabo nca nibuka ko mfise umwana ndindiriye muhira,
akeneye ko ndamugurira utuntu dusuguti n'uduki ntegeza rero kuca nongereza agashahara rero niho nca mfata imodoka nca ngenda mu ibarabara nkarindira abakiriya. none ko akazi ko gutwara taxi kenshi tuzi yuko ari akazi k'abagabo, wowe nk'umukenyezi y'umufasoni wavyiyumviriye gute, vyaje gute mu mutwe wawe kugira ngo utangure gutwara taxi, uvuga ati ngiye kuri rya rigara kuri rya parking ntangure gutwara abantu, wowe vyakujemo gute? Byanjemwo mbonye emisiyo muri televiziyo y'abantu bari hanze mu mahanga, gasanga bameze neza bakora ako kazi ko kunguza abantu n'ibintu, baridegemvya mu kazi kabo kandi baronka amara atari make. Ncambwa ati kananje ngerageze ko mfise umwanya mwinshi mpejeje akazi n'iminsi y'uburuhuko, ugasanga nicaye muhira ncamhitamwo kugerageza ubwo buzi. Na ntambamyi uhura nazo muri ako kazi kawe ko gutwara abantu ukoresheje taxi yawe? Intambamyi nizibura kubera utwaya cyane cyane abagabo, tusanga babonye ko umutaximene ari umugore, imvuga ihinduka, usanga bakwakubwira ibintu bidashobotse cyangwa ugasanga ntibakurishe ngo baza kurira mu telefone, ca bihera batakurisha nawe uyihoza nta kundi. Birakorohera rero gukora akazi ko gutwara abantu mw'ijoro, mu gihe tuzi yuko mw'ijoro usanga kenshi hari intambamyi nyinshi zikunda kwibonekereza muri ico gihe? Mw'ijoro ntivyoroshe, ubwoba ntibubura. Nka jewe sindenza 5 z'ijoro, kiretse ari umukiriya amenyereye akambwira ndamurindire gato nko gushika 7 8 aho no murindira mugabo jewe ku bwanje sinorenza 5 kubera mw'ijoro ntivyoroshe uhura n'ibintu vyinshi. Ubona bikorohera ntibishika hamwe hamwe ugaca ikintu ukavuga ati ndabivuyemwo ngenda bihebe mbeho nk'abandi? Birashika hari iminsi numva norira no bivamwo, noguma muhira ntava mu nzu, mugoca nkaca nibuka ko mfise umwana n'amasharge y'umwana, nkaca ngerageza nkasenga, nkaca mbandanya n'ubuzima. Ubuzima bugoye bugukora ku gute mu vyo ukora vyose ga Francine? Ubuzima ntibworoshe kuri jewe kubera hari byinshi niyima, nko kumara umwanya muremure n'umwana cyangwa kubonana n'abagenzi, ndabigabanya mphitamwo gukora ako kazi kandi k'ubutaxi. Usanga abagenzi bamwe baranshavurira canke bakanga imihari, umwana nawe ntabitahura nawe no bimusigurira, mugo ndibaza ko bizogenda neza mu myaka iri imbere. Abagenzi nabo biragoye, bambwira ko ubuzima si amahera gusa, yo ntahura kubera bamwe bafise abafasha abandi ntabana bafise, sinobigereranya. Niki ubwira abandi bagore canke abakenyezi bashobora gukora ubundi buzi ariko atabukora? Ni impanuro izo batekerera? Impanuro nobaha abadame bandi nobabwira gerageza ntacuba, gerageza urabe ko bishoboka, bidashobotse nta kundi, mugabo nta kazi k'umugabo canke nta kazi k'umugore, vyose turabishobora twese. Dushimire mwebwe murako matwumviriza, dushimire na Francine Nduwayo kuri uyu mwanya yahaye BBC gahuza miryango. Barakoze Patrick Waso na Francine Nduwayo bariko baraganira. Imbere yo kubasezera nkondera ndabibutse ko proteze igira nyirazo batazira Monsieur Z yari umwe mu banyarwanda bejejwe na TPIR, sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda, yakorera i Arusha ku vyaha yakekwa ko yagize muri jenoside yo mu Rwanda yabaye mu 1994, yankewe gufubwa mu gisagara ca Orléans mu Bufaransa. Abarundi baba muri Zambia barafise impungenge zijanye n'umutekano wabo inyuma yaho muri uku kwezi abarundi 3 bishwe n'abantu bataramenyekana. Amakuru no musi rero agarukiye ngaha, mwayashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon. Aya n'ayandi tutashoboye kubashikiriza ngaha murashobora kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa internet ariko bbcgahuza.com no kuri Facebook kuri BBC News Gahuza. Mwakoze kubana natwe na Gahwane.